Yes, bakunzi ba lightTv murameze neza aho muri hose uwundavye mu gatondo shaka mu gace mu ijoro bivana amasound abiyeko ndakubwira ati Imana iragukunda cyane kandi turagukunda cyane uko turi ngaha tuna Darlene. Yes, turi kuri etage nziza cyane ndetse ahantu hasayangana cyane ngaha mu gisagara ni kuri Tokyo Hotel canke Tokyo Business Center. Mbeshi barahaze cyane ati hariko haberabiri kuno munsi kwa amazina maze Darlene kuko niwe amfite vyihaza kubivuga ko Darlene umeze neza. Ndameze neza nawe umeze neza kuri nanjye ndameze neza bifise impemu zidasanzwe. Kunzi ba lightTV muko fresh udupusi nyene muce munyandikira muri commentaire ati tumeze bon hagiye. Ni Darlene no munsi agarutse ari kuri Tokyo dusanzwe tumuzi ko asanzwe akora utundi ko twishira utandukanye muramuzi mu biganiro byinshi bitandukanye no munsi kuri Tokyo. Darlene aje kuhakora iki? Tokyo Business Center nko maze asanzwe ari galerie isanzwe ihari irimwe ibidandazwa bitandukanye mugabo no musuje kuvuga cyane kuri Tokyo Restaurant Bar Tokyo Hotel aho turi muri TESA Event nko mutubona turi muri TESA nyene TESA cyane twateguriye novuga ngo ni nk'ikirori kuko nidufata ko ari evenement ikirori aho tuzofata umwanya mwiza wo kwibuka abacu twabuze tutanka umwe wese azoba yaje azoronka umwanya mwiza wo kwibuka yabuze atanga kubera mu buzima y'ubuze umuntu ntabari kagirire turavyemera nk'abakristo turemera yuko sino n'umuhero w'isi rero turemera yuko igihe yarahari hari ibintu mwasangiye hari kuryoherwa na mwakorana nivyo ca bigenda kagirire uko nyene ngo kora umuntu yapfuye tumwibagire twateguye rero ivyo benshi bita Halloween mugabo twayise Halloween aho tuzofata umwanya mwiza n'abazo bifuza kwifatikanya natwe wo kwibuka abacu twabuze tutanka umwe wese akamwibuka tukongera tukanabasabira aho tuzofata umwanya mwiza wo kunezerwana n'abanezerewe twibuke n'abababaye kuko ndakunda kuvuga iyo umuntu apfuye nanje ninapfa muzobinyibukireko ntiwibuke ibibi yakoze wibuke vya vyiza wibuke wa mwanya mwiza mwari kumwe mwakoranye nawe rero tuko dutegura iyo twise Halloween aho hazoba hari ibintu byinshi bitandukanye hazoba hariho ama acrobats atandukanye bamwe bajya imiriro bafungura imiriro hazoba hariho umwanya mwiza wo kunywa no gufungura zaje byo kunywa no gufungura bihari hazoba hahari kandi nico novuga umwanya mwiza wo kwibuka abo twabuze aho tuzofata umwanya mwiza batamba bakadutambira hamwe mu gatondo imbere y'ivyo byose tuzobanza kugenda muri YBSP gufasha abana basanzwe bitirirwa ibarabara sinda bita abana bibarabara ntirivyara abana bitirirwa ibarabara mugasa abana bamwe barabara aho tuzokwifatikanya nabo tugafungura tukanywa tukaryoherwana nabo tukibuka abavyeyi babo canke inshuti bo barabuze hama tuvuye isaha 12 zo ku mugoroba itariki 30 zo kwicumi duhurire ngaho kuri Tokyo Business Center aha hasi aho tuzogerageza kugira ngo duronke umwanya mwiza wo kuryoherwana hagati n'abazoba batwitavye yes muri muneza ko Darlene yaduteguriye Halloween ariko umuntu acayibaza Halloween gisigura iki mu Kirundi abatazi izo ndimi z'abazungu. Darlene ni TESA event yateguye ntumbeshe ntunteza aba mayina numvise ko watwiye ko ari we manager w'iki gikorwa turasigaye baribesha Halloween mu Kirundi nibaza ni bon halo nyene halo nkwiye kuramukanya week donc tufate wa mwanya mwiza wo kuramukanya muri weekend dukunda osi anyo nabo twabuze yego kesa turi muri TESA event turatesa twambaye ndetse udupira twiza duteza ko na Darlene yaberewe cyane ariko tushatwibaza muri iyi event abantu bazoza kuberewe vya vrai yego vre muraberewe bashake baguhere hasi la vrai wajanishije agapantaro karateki fata ngo ndabitware reka abaho yoko ari sengise wa musigariyeko. Yes, abazoduteramisha muri ico gihe ni bande uko nitwa batubwiye neza nga nkuko twabivuze ni ku muziki hazoba hari DJ Catalyst from Runtown DJs hama hazoba hariho nabivuze neza n'umwanya wo kuryoherwana nta stage hari ngo hazoba hari imiriro niki hazoba hari abagimiriro bazotugera bakagimiriro hazoba hari n'abatamba hazoba hari n'umwanya mwiza wa SQUID Games tuzogira amagame ya filmi nagarutse mu Burundi n'amaji bazotugirira amamaji hazoba hariho umwanya nyene wa KIGINGI mutwenge mwibagire comedy. So guys just nzingene bibabwira mugabo utazoza ntazombaza kandi ni nko ku buntu guys ibihumbi 10 uronka amashoti ya tekira shoti ya tekira ni wimira donc burije 2000 muzotsindira muri SQUID Games muzotsindira ubushimwe butandukanye harimo amabife yo kuri dushimira cyane Tokyo Restaurant Bar hazoba hariho amabife petit déjeuner Tokyo Hotel nayo yabahaye ivyumba ariko guys akana hiti amwiye aje kandi ngubu ngaduhaye ivyumba baje bagatsinda bazotsindira ivyumba ubone gituma wosiba nta mpamvu nimwe yari gusiba none nkaje ko ntayigera njya mu cyumba ko uzomba ishima ngo ndayikoze iki muhiri wacu je niryamira mu kageti urumva none uzoma
hamwe uronka umwanya wo kugabanya stress ya stress wa mufite nyene toto mo Tokyo hotel ishaka yukugabanura stress Tokyo restaurant bar ishaka yukugabanura inzara Tokyo business center ishaka kuryoherwa niki Tokyo business tazoduha front nta na kimwe kese bakunzi ba Ashali TV aha turi kuri Tokyo business center amwe ko agera harebera ibintu by'ibitangaza ndetse ibintu biryoshe umurundi wese ahari aho uherereye fata kanya kawe uvuge ati iyi weekend nzoyimarira hehe kuri Tokyo business center ni ibihumbi 10 vyawe kugira ngo ucuronka tekira hari abatarazi no hagaze ntubeshanye vre naje ntako ndanwa mani wa umunsi nzo karonka sirikwana niyo nkare ngo duhurumbire bino vyiza nakareka tumaze iminsi turi muri covid-19 ntidusohoka tujya kubwikirori stress yabaye nyinshi turababaye turashavuye reka tuvyibagire 25000 francs Burundi n'abantu batatu bose baronka tekira turi kumwe na Kigingi ndetse turyoherwa dufata agafoto twishima murabizi ibintu vya Kigingi ngene ameze ababyaye babakobwa mu ngagara no mu kanyosha murabizi ikibazo uwo munsi yes dusezera ariko baradukurikira ndashimiye cyane ama media yo mu Burundi ukuri murashigikira umuntu wese abituye Ashali TV ndakunda n'abafana banyu ndabakunda ndakunda raje ingene mu nkunda datwo mu nkunda uyu muramuza amazi imisi adutera uragara mu makuple nakintu nakibe cyo gutera uruhagarara ndabakunda cyane Imana ibandanye ibampezagirira Imana ibandanye bagirira neza mutunganirwe mu vyanyu no mu banyu ndabarindiranye niteka le 30 octobre kuri Tokyo Business Center à 18h kandi bivuge mu Kirundi ndabarindiranye niteka itariki 30 gitugutu 2021 Tokyo Business Center nikiba mu Kirundi I love you guys 12 zo ku mugoroba ndabita ibihumbi 10 harimo tekira 25 muri 25 muri batatu harimo amatekira nyene harimo na makiyaje na foto kuri bash thanks sana nimutanga